Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Kwigenekerezo rya 8 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2019 abakenyezi b'abarundikazi barifadikanije n'amakungu mu kwigina umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku civugo umukenyezi ashigwa imbere mu migambi irashe yo gutegekanya kazoza. Muri kino kiganiro tugiye kubashikiriza ivyaranze ibirori vyo guhimbaza uwo munsi vyabereye Igitega ku mugwa mukuru wa politike birongowe na nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza. Sangwa ikaze. Ibirori vyo guhimbaza umunsi wahariwe abakenyezi byatanguye ku biro by'ibanki nkuru y'igihugu BRB biri Gitega, aho nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aherekejwe n'abandi bakenyezi b'imboneza yagiye gushira kuri konte y'amatora y'ibihumbi 2020 intererano yabo y'amafaranga angana n'imiliyoni 78 ibihumbi 783 hamwe n'amafaranga 900. Ayo nayo yegeranijwe inyuma y'inama y'abakenyezi b'imboneza yabahuje muri Royal Palace Bujumbura, aho abakenyezi barongowe na nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu biyemeje guterera amatora y'ibihumbi 2020. Nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ati ushigikiye amatora abashigikiye amahoro. Uyu munsi umukuru mpuzamakungu w'abakenyezi ku isi, nkuko mubibona twishikiye hano nk'abakenyezi bo muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi, twaserukiye abandi benshi bitashobotse ko twese dushobora gukwigwa ngaha tuje gushikiriza amafaranga y'amatora yatanzwe n'abakenyezi batandukanye, abakenyezi b'indongozi, abakenyezi babona iyo bariko baraja bo muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Kwigenekerezo ya 22 z'ukwezi kwa kabiri guheze twari twakoranye tuganira n'abakenyezi b'indongozi babona iyo bariko baraja uruhara rwabo mu guharanira amahoro. Hanyuma dusanga turabiye hamwe, dusanga nibikunda yuko tuvuga ngo turiko turaharanira amahoro, turiko turashigikira amahoro tutabanje gushigikira amatora, kandi amatora n'inzira amatora agenze neza amahoro araboneka mu gihugu. Rero duca turumvikana nk'abakenyezi babona iyo bariko baraja kandi babona imbere ko ari heza kandi biteguye gushigikira amatora, turavugana tutireka kuri uwo munsi udasanzwe wo guhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi ku isi yose, twebwe tuze twerekane yuko turi abakenyezi bitayeho iby'igihugu, bitayeho iby'amahoro mu gihugu, kandi nababwiye yuko iby'amatora bigenze neza n'amahoro araboneka mu gihugu. Rero twaje gushikiriza amafaranga twashize hamwe twese nk'abakenyezi kugira ngo dushigikire amatora. Ni miliyoni 78 n'ibihumbi 783 n'amafaranga 900 yegeranijwe. Ndero nkaba mboneyeho no gushimira abakenyezi bose bo muri kino gihugu cyacu babona iyo bariko baraja, umuntu wese yagize icyo akora uko ashoboye, ndamushimiye cyane. Turagaragaje yuko dushigikiye amahoro yo mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kandi ko dushigikiye amatora meza azoba mu mahoro n'umutekano ntangere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka ntera kamo cyane cyane kumbura badatahura yuko gushigikira amatora buri kurashigikira amahoro, ndabatera kamo kumbura bo bataragira icyo bakoze
baba abakenyezi canke abagabo abasore inkumi bose bo muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi ko twese biraturaba ndabatera kamo kugira ngo bahaguruke bagira ico bakoze turacafisa akanya ko kugira icyo umuntu akoze kandi umwe wese atanga uko ashoboye kandi nta wovuga ngo amatora ngo ushigikira amatora ngo uzoba ngo ushigikiye kumbure umugambwe uri ku butegetsi nkuko bamwe bakunda kubivuga gushigikira amatora ni kuneza y'umuntu wese kuko amatora turaba twese kandi nta nuwovuga ngo sintanga kubera ntazo kwitoza ntazoja mu by'amatora oya gutanga amafaranga yo gushigikira amatora no guharanira amahoro no gushigikira amahoro nicyo gituma notera kama abarundi bose ngo babyitabire babishire ku mutima bamenye ko ari byabo bibaraba nuwovuga ngo ndakenye umuntu ego hariho abatishoboye ariko umuntu wese atanga uko ashoboye abarundi barayamaze ngo isorosori gwirigiye umwe wese atanze duke utwashoboye twese nitwashira hamwe bizogwira hanyuma amatora agende neza kandi umurundi wese yumva nezerewe abonye bigenze neza amatora agenze neza ari twebwe tuyitunganira mu mafaranga yatanzwe n'abene gihugu bizoba biryoshe cyane umuntu wese abinezererewe Mukanyamuneza ntangere ibirori by'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi byabandanirije ku kibuga c'inkino c'Igitega aho nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarashigikiwe n'abatumire benshi biteka harimwo abari mu nzego nkuru z'igihugu abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu n'abandi bakenyezi bava mu bisata bitandukanye bavuye mu ntara zose z'igihugu baciye bakurikirana idefile yagizwe n'abakenyezi baberewe bahimbawe no guhimbaza umunsi wabahariwe abari muri iyo defile bari abakenyezi bo mu nama nshingamateka inama nkenguzamateka abakora mu biro by'umukuru w'igihugu n'ivyegera vyiwe abakora mu nzego z'ubushikiranganji bwose bwa leta tutibagiye abahurikiye mu ihuriro ry'abakenyezi hamwe n'ayandi mashirahamwe y'abakenyezi. Birezi Burundi on the beat. Yeme mukenyezi urashoboye. Yeme mukenyezi urashoboye. Begu mukenyezi ashoboye ameze ate no mukenyezi aboni yaja bega nawe uraboni yuja. Yeme mukenyezi urashoboye. Urashoboye se mawe wanje urashoboye se senge wanje urashoboye we mushikanje nawe urashoboye mupfasoni wanje reka ndabahayagize murabakenyezi bashika ku mutima. Yeme mukenyezi urashoboye. Umukenyezi mwumva nikimara rungu umwani yarize niwamuza mwani yashonje niwamubona yewe mukenyezi yemera urashoboye. Yeme mukenyezi urashoboye. Yewe mukenyezi orekero mara uri nkingi y'iterambere iterambere mu rugo rwawe iterambere mu gihugu cawe iterambere no kwisi yose. Ewe mukenyezi uri ingabire y'Imana muhusha tunga husha umugore kuko umukenyezi ni inkingi y'umuryango. Yeme mukenyezi urashoboye. Yeme mukenyezi urashoboye. Hari imvugo zataye igihe w'inkoko kazi ntiyobika wego mami saki kihari. Hari imvugo zataye igihe umukobwa nta mwana umukobwa
mbega yanje mukora agakubitwa ngo abyaye umukobwa kandi abana batangwa n'Imana. Ewe mukenyezi iyemere, mukenyezi mwiza nunezerwe, mukenyezi mwiza nuhimbagwe, kuko mukenyezi urashoboye. Yemere mukenyezi, yemere mukenyezi urashoboye. Yemere mukenyezi, yemere mukenyezi urashoboye. Umukenyezi mwumva arashoboye, muri politike arashoboye, aba mu ntwaro arashoboye, ubucamanza arashoboye, aba mu buhinga arashoboye, mu budandaji arashoboye, mu gipolisi arashoboye, mu gisirikare arashoboye, aba mu myuga arashoboye, muri n'ubworozi. Yemere mukenyezi, yemere mukenyezi urashoboye, arashoboye, aba mu bushoferi arashoboye, aba mu bakokaye arashoboye, aba mu bamotare arashoboye, ubumasonikiyede arashoboye, ubushinga amateka arashoboye, ugeguza amateka arashoboye, ubakozi b'Imana arashoboye, yose nta kumigwe arashoboye. Yemere mukenyezi, yemere mukenyezi urashoboye, kuba umugabo. Yemere mukenyezi, yemere mukenyezi urashoboye, yemesha mu muryango. Yemere mukenyezi, yemere mukenyezi urashoboye, utanga indero y'ibibondo. Yemere mukenyezi, yemere mukenyezi urashoboye. Krepi ibirezi vy'Uburundi yemere. Yemere mukenyezi, yemere mukenyezi urashoboye. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Umukobwa yabonye arakowe kare ati ndusurunganwe twarukanye. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Menye umenyere mukobwa nibanga ntuzugire ugiye kwa mikara. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Barira umukobwa nabonye imuramba, uwamukoye mutwaye kwijana. Rurema icanya aravyara araheka, maze umuryango urasasagara. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Baramubwiye ngo aravyo bizoza, oya jewe sinshaka iyo bamikara. Wereka ntureke nejo bizoza, oya jewe sinshaka iyo bamikara. Namutaziye maboko igihumbi, kuko nabonye ibikorwa akora. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Umukenyezi yatowe kare yahawe n'Imana afasha kurema. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Indero y'umwana iratangwa ikagora, maze umuvyeyi agashishikara. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Umuvyeyi burira akarara ijoro, ntabona bukeya aje ku murimo, akavyukana ikibondi mugongo ngo aje kuraba igitunga umuryango. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Baramubwiye ngo aravyo bizoza, oya jewe sinshaka iyo bamikara. Wereka ntureke nejo bizoza, oya jewe sinshaka iyo bamikara. Namutaziye maboko igihumbi, kuko nabonye ibikorwa akora. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Aheka ikibonda kitwaza isuka, inkono ku mutwe ibitungwa inyuma. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Akagodo kagasenya kavoma, ngo buhwibira kinjikira umuryango. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha
kiremesha mu muryango barira umuvyeyi nabonye Burundi yemwe arakora ntaraba ibihe araraba umucanje akaraba ibitaha ivyo akora akabikora n'akamwemwe umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango baramubwiye ngo aravye bizaza oya jewe sinshaka iyo bamikara werega nureke nejo bizaza oya jewe sinshaka iyo bamikara namutaziye maboko igihumbi kuko nabonye ibikorwa akora umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango iyo defile yasozerewe n'iy'abakenyezi n'abigeme bari mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano aho berekanye ko bashoboye Ego urashoboye se mawe wanje Ego urashoboye se senge wanje Ego urashoboye we mushikanje nawe urashoboye mupfasoni wanje Eka ndabahayagize muri abakenyezi bashika ku mutima Emere mukenyezi urashoboye umukenyezi mwumva nikimara rungu umwani yarize niwamuza mwani yashonje niwamubona ewe mukenyezi yemere urashoboye yemere mukenyezi urashoboye ewe mukenyezi orekero mara uri nkingi y'iterambere iterambere mu rugo rwawe iterambere mu gihugu cawe iterambere no kwisi yose ewe mukenyezi uri ingabire y'Imana muhusha tungahushe w'umugore kuko umukenyezi ni inkingi y'umuryango yemere mukenyezi urashoboye. mu majambo yashikirijwe umushikiranganji w'agateka kazina muntu imibano n'iterambere ridakumira Martin Nivyabandi yamenyesheje ko ivyo gutegekanya kazoza biraje ishinga leta y'u Burundi. Icivugo c'uno mwaka kivuga kiti umukenyezi ashimwe imbere mu migambi irashe yo gutegekanya kazoza gutekaniriza kazoza abenegihugu n'umwitwarariko wa leta. Ico gituma wa mugambi wa leta wo gutekaniriza no gukingira kazoza abenegihugu wasizweho ngaha twasanze umukenyezi ariwe ararukira kuyoyoko cane cane yuko turaje igihe twacamo twasanze abakenyezi b'abapfakazi atari bake bamwe bafise iheruheru n'intambara abandi ikiza guhonyanga na sida ugasanga yuko bashigikirwa. Ni muri ntumbero yo gushigikira uwo mugambi munini wo gukinga no gutegekanya kazoza abenegihugu, leta y'u Burundi yasizeho umugambi wo guha amafaranga y'imiryango ikajya gusumba iyindi mu ntara zishika zine yaho umuryango ufashishwa amafaranga y'ibihumbi 200 ku kwezi, kandi ugasanga cyabaye igikorwa twobuka yuko cyabaye ingendo nshasha kuko twiyumvira umugambi twashatse kwiyumvira turashira mu ngiro kwerekana yuko umukenyezi ashoboye. Nta rugo umukenyezi niwe ahabwa ubwo buryo, hanyuma akamenya inama n'inyiyo n'uwo bubakanye kugira badukoreshe izisununuzi. Umushikiranganji Martin Nivyabandi yaciye asaba abakenyezi b'imboneza kwama baje imbere abandi bakenyezi mu migambi y'iterambere, abagabo nabo bame babafata mu mugongo. Eka n'urongoye ihuriro ry'abakenyezi nawe nyene yarashimye intambwe umukenyezi agezeko, ashimira leta ko iha umukenyezi kibanza kimubereye, aboneraho no gusaba ko ibice bihabwa umukenyezi mu nzego z'igihugu vyokongerezwa.
Kw'izina ry'ihuriro ry'abakenyezi yarashikirije akaganuke nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku ruhare afise rwo guhimiriza abakenyezi ngo babe abikimazi. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango baramubwiye ngo aravye bizaza oya jewe sinshaka iyo bamikara wereka ntureke nejo bizaza oya jewe sinshaka iyo bamikara namutaziye maboko igihumbi kuko nabonye ibikorwa akora umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Yarahaye kandi akaganuke umushikiranganje w'agateka kazina muntu ibano n'iterambere ridakumira ku ruhara yagize mu guteza imbere umukenyezi. Mwijambo nyamukuru ry'urubanza nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yaramenyesheje ko umunsi mukuru w'abakenyezi ari umunsi wo kunezerwa kuko ushitse mu gihe umukenyezi yateye intambwe mu kugira uruhara mu buzima bw'igihugu. Yishimikije icivugo c'uwo munsi nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarashimiye leta y'u Burundi ku migambi irangura yo gutegekaniriza kazoza abene gihugu. Abakenyezi tugira amahoro, abaje gushigikira abakenyezi tugira amahoro, tugira amahoro n'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ikivugo cy'uyu munsi kivuga kiti umukenyezi ashitwa imbere mu migambi irashe yo gutegekanya kazoza. Kino kivugo kije hageze kuko mu miryango umukenyezi afise uruhara rukomeye mu kwitwararika ubuzima bw'urugo rwose na kare yitwa inarugo. Iyo rero umukenyezi ashizwe imbere mu migambi irashe yo gutegekanya kazoza bibi by'ikimazi cyane. Sagasheshejwe rumuri leta y'u Burundi iramaze kurangura ibitari bike mu ntumbero yo gutegekanya kazoza k'abene gihugu bose abakenyezi badasigaye inyuma. Aha twovuga umugambi wa leta wo kuvuza abana ku buntu bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze. Uwo mugambi watumye igitigiri c'abana bapfa hamwe n'abakenyezi bahitanwa n'imbanyi kigabanuka cyane. Umugambi wa leta wo kwigisha abana ku buntu bo mu gice cya mbere gushika mu gice cya gatatu cy'ishure shingiro watumye igitigiri c'abigeme biga muri ibyo bisata cisununura gusumbya imyaka yaheze. Umugambi wo gufungurira abana ku mashure abanyeshuri bo mu ntara zimwe zimwe watumye igitigiri c'abigeme bahiba amashure bagabanuka cyane muri izo ntara. Kuvuza bene gihugu bafise amikoro make kubaha imfungurwa ivyambagwa n'ibindi bikoresho vyankenerwa. Gufasha bene gihugu bahurikiye mu mashirahamwe yo kwiteza imbere kwitunganya neza kugira ngo bashobore kwitegekaniriza kazoza n'ibindi. Banyakubahwa mwese shengero mukoraniye ngaha, gutegekanya kazoza ni igikorwa ca misi yose kandi c'umuntu wese. Igihugu ntigishobora gutera imbere hakira abene gihugu batari bake badategekanirijwe kazoza. Dutegekanya kazoza tugikomeye kuko hari imyaka y'ubusaza canke y'ubumuga umuntu bitamukundira gukora. N'imiburiburi nagomba sabe abene gihugu umwe wese abafize agakarata ko kwivurizako kamwe bita kamu. Nagira nshimire hari ishirahamwe nabonye baduciye imbere batunganije ibijyanye n'amafitiwere yo kwivurizako ishirahamwe ryigenga. Nagira nsabe n'abandi hirya no hino mu ntara zitandukanye babikore, abantu baje hamwe mu mashirahamwe bagira amafitiwere yo kwivurizako. Twagomba kandi dusabe abakenyezi babishoboye kugira ngo baje hamwe bagire amamikrofinance mu makomine atandukanye. Abakenyezi bato bato bahurikiye mu makoperative cyangwa mu mashirahamwe bashobore kuronka ingurane biboroheye. Ibyo nabyo biri mu bizodutuma dutegekanya kazoza kandi n'igihugu cyacu kigatera imbere. Nyanicubahiro Denise Nkurunziza yarasavye abakoresha kwama bitwararika
gutegekaniriza kazoza abakozi babo no kwisungana ntaryo iterambere ridakumira mu migambi yose bategekanye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaboneyeho akaryo ko guha impanuro abakenyezi ngo bigenze neza mu ngo babungabunge imiryango yabo. Duhamagariye abana bamaze gushika mu bigero no gushinga imiryango yabo gufasha ababyeyi babo, ukaba nk'ako ababyeyi batabariye imvanda namwe ntimubariye imvi. Ababyeyi baturihira amashuri, bakatugaburira, bakatwambika, aho ababyeyi baba bariko barategekanya akazoza kabo muri twebwe ibibondo byabo. Bisigura yuko tumaze kwisununura tugatera imbere tudakwiye kubibagira. Twibuke yuko kazoza k'ababyeyi bacu kari muri twebwe, niho bagategekanije. Birababaje kandi biramaramaje ababyeyi usanga bagenda gusa kandi bafise ibibondo bifise imyambaro yuzuye amazu, ugasanga hari abarara ubusa kandi abana babo barara bafunguye neza, ugasanga hari abaryama mu mazu akiva kandi abana babo baryama mu mazu asharije neza. Egome imigambi yo gufasha bene gihugu bafite amikoro makiriho, ariko si byiza yuko iyo migambi isubirira abana mu buzima bw'ababyeyi. Dushigikirane ikibano, urara ufunguye umubanyi arayinzara. Ibyo tubyitwararike kuko umuntu wese biramuraba. Kubera ko ari umunsi mukuru wahariwe abakenyezi, sinoreka gukebura abakenyezi bamwe bamwe batubaha bayirabukwe mu miryango. Muhindure ingendo kuko ababyeyi b'abagabo banyu nibo babyeyi banyu. Agateka kabo katubahirijwe uzoba uriko uraneganega aho unegurwa. Sinoreka kandi gutera akamo abayinabukwe bacu kuko abo nyene muri bo hariho abatabyifatamo neza, usanga bateranya abahungu babo n'abakazana cyangwa bakabateranya na baramukazi babo cyangwa na baramu babo. Nabo nyene turabasaba kugira ngo baze barabyitwaramo neza mu ntumbero yo kugira ngo tube mu miryango irimwo amahoro. Nibutsa abakenyezi mwese yuko umukenyezi w'ubwenge yubaka urugo rwiwe. Naho twaba turiko turaja mu gihe ingo zacu zoba zitarimwo amahoro, ingo zacu zama mw'induru, naho bo tuzeza amabanga akomeye tuzosanga bitugoye. Dusange kubera ibibazo byo mu mazu yacu bitumye tudakora akazi neza badushinze. Kubw'ibyo rero abakenyezi umwe wese arabe ko mu muryango byifashe neza, abungabunga amahoro mu muryango, kanatsinda amahoro yo mu gihugu cyose ahera mu muryango. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarangije ashimira abo bose bashigikira leta y'u Burundi mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu, umukenyezi adasigaye inyuma, abipfuriza gukomera kwibanga. Ivyo birori byarangiye nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu atanze impapuro z'iteka n'akabahasha ku bakenyezi n'abigeme bakora batiziganya mu bisata bitandukanye kugira ngo umukenyezi ateraje imbere. Namutaziye maboko igihumbi kuko nabonye ibikorwa akora. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Aheka ikibonda kitwaza isuka, inkono ku mutwe ibitungwa inyuma. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Akagodo kagasenya kavoma ngo buhwibira kinjikira umuryango. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Barira umuvyeyi nabonye i Burundi, yemwe arakora ntaraba ibihe, araraba umucanja akaraba ibitaha, ivyo akora akabikora n'akamwemwe. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Ningaha ikiganiro ku kivi cuno munsi kirangiriye. Ndashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, naho ubutaha Imana ibahezagire.